This Buja Press TV behind mic it's me Projaz. Amakuru na neno sayandi naye muririmbyi urangiye ngo mu Burundi Leonard Willy niyo mwungere. Leonard niyo mwungere yamenyekanye ku ndirimbo nka abantu yemwe hamwe na Nzosenga Yehova umusumwe Yehova zonyishurira Nzosenga. Uwo muririmbyi akaba yasanzwe aba muri Canada aho yaramutse afata urugendo n'umuryango wiwe mu gihugu ca Malawi. Amakuru dukora kumenyesha makuru vya Malawi avuga ko yaraje mu vy'akazi. Ku makuru dukura ku rubuga ngo kanamenyerwa Kakabone avuga yuko ndabaramukije mwese nibaza ko mwese mumvise ino nkuru y'umubabaro y'umuririmbyi rurangiranwa Leonard niyo mwungere. Muri kano kanya ndi mu rugendo rw'akazi ariko naho ndi mu kazi vyanse yuko nihangana kugira ngo ntanga ubutumwa mwaza kunyengana kuri aya masanamu atameze neza ariko nagomba ndamenyeshe yuko tukironka iyo nkuru twaciye tuja hirya no hino kurondera amakuru twasanze mu kinyamakuru cyo mu gihugu cyo muri Malawi niho Leonard niyo mwungere yaramaze imisari. Leonard niyo mwungere yagiye muri Malawi mu kwezi kwa gatatu igenekezo rya 28 nkuko ico kinyamakuru cyo muri Lilongwe kibananya kibivuga. Yagiye n'umuryango wiwe kuko asanzwe afise ibintu by'ama business ubudandaza akorerayo. Ashika muri Malawi muri ico gihe itariki 28 niho yinjira mu gihugu ariko kibabaje nuko ingwara ya corona ikiza cha corona cyamukwakwanije vuba na vuba kuko Leonard niyo mwungere yafashwe n'ingwara ejo ku munsi wa gatanu niho plutôt niho basanga afise umugera wa corona ejo ku munsi wa gatanu ariko birababaje kubona uyu no munsi kwa gatandatu bahimusanzemo ejo kwa gatanu uno munsi kwa gatandatu agaca yitaba Imana. N'ibintu bibabaje nibibi. Icyababaje abarundi n'abarundikazi bari mu cyo gihugu ndetse n'abari mu gihugu cy'amavukiro nuko yahambwe nabi n'abaganga bo muri Malawi kandi akaba n'umurundi numwe yayimenyeshejwe. Turavye posti y'umuririmbyi MT number 1 yanditse ati iyi mvo ntabwo ikwiye kuba y'umuntu yanditse amateka nka Leonard niyo mwungere vraiment. Aho n'umurundi Innocent Magambi aba muri Malawi yavuze ati Barundi kazi je nitwa Innocent Magambi ndi umurundi mba hano muri Malawi. Naje kurabaho bahamvye umuhisi Willy niyo mwungere yafiri hano muri Malawi azize ingwara ya corona. Bamuhamvye tutabizi bapfa kumuhamba nkuko umenga nta muntu afise. Rero naje kugira abaganga bamuhamvye banyereka aho bamufuvye kugira abarundi tuba hano n'abanyakanada baba hano mu gisagara ca Lilongwe dushobore kugira ico dukoze kumva yiwe. Dufume tunashiraho n'amashurwe kuko n'umuntu yakundwa n'umuntu arafise iwabo kandi arafise igihugu. Ikindi nashaka gusaba ni leta y'u Burundi kugira iraba ukuntu yo turonera agateka. Yego hari abarundi bari hanze y'igihugu babaho nk'impunzi ariko hari n'abandi babaho nk'aba ressortissants. Ntaje ndi Murundi nahoze ndi impunzi navukiye mu buhungiro ariko ubu sinkiri impunzi mfise passport ndundi. Rero hari ukuntu tugayika kuko abantu bose bibaza ko umurundi wari we wese abari impunzi. Rero ejo nzozana abarundi bandi tuba hano hamwe n'abanyakanada kugira hano hantu bamufuvye murabona two twatsi bashizeho dushobore gushiraho uruguri rw'amashurwe kugateka ku muntu kugateka kamwene wacu dukunda. Nuko murakoze mukomere. Ivyo Innocent Magambi yavuze ni ivyo. Reka dufata kanya doze umuryango wabuze n'abarundi kazi muri rusangi twabuze umuririmbyi twakunda. Yes ni Projaz 257 kuri microphone ya Buja Press TV ku buhinga bw'ivyuma akaba yari Blight. Ciao ciao.
ivyo Innocent Magambi yavuze nivyo. Reka dufata akanya ndoze umuryango wabuze n'abarundi n'abarundikazi muri rusangi twabuze umuririmbyi twakunda. Yes, ni Project 257 kuri microphone ya Buja Place TV, ku buhinga bw'ivyuma akaba yari Blight. Ciao ciao.